Nitekana umunezero ntangire vyo gusubira kubana namwe bemwe banywanyi mubandanya mudukurikirana amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya mwe mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure cane cane abadukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaziya abari hirya nino muri Afrika abari ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi intara amakomine imitumba ubucimbira imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye mwese ndabahaye kaze fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda kwako kantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose. Amakuru agezwe kari karavugwa ngaha kuri Burundi News ni amakuru atangaje cane, amakuru ateye ingorane n'ubwoba ngaha mu gihugu c'u Burundi tubazaniye, ni amakuru ari avugwa mu mutekano. Perezida Ndayishimiye araye ahinduye intwazangabo zari ziri mu nzego no mu bibanza bigiye bitandukanye. Perezida Ndayishimiye yahinduye intwazangabo mu gihe zahora ziri mu bibanza bitandukanye bikomakomeye cane, ngo biravugwa ko hari ubwoba bw'uko igihugu c'u Burundi coba kigiye kugavuga ko ibitero bikomakomeye cane. Ivyo bitero rero ngo bakaba bariko baritegurira kurwana n'ivyo n'abo bansi bashobora kugaba ibitero ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru yo kwizigira, amakuru aravuga ko uyu Perezida Ndayishimiye yafashe bamwe mu benda kuja mu bakukuruke mu zabukuru akaba yabavanye mu mabanga n'ibibanza vyabo ngo bivanye n'uko bariko baritegura kuja mu zabukuru, azana abagifise amaraso y'ubutoyi, abagifise imbaraga zo kugwana intambara zikomakomeye cane. Varisito Ndayishimiye ngo arabona ko ibihe igihugu c'u Burundi kiriko kirinjiramwo ari ibihe biteye ubwoba, aravuga ko kandi atabiteguye hakiri kare ngo ingabo z'u Burundi zishobora kuzokwisanga igisirikari casambutse. Icabikoze hari bamwe yakuye mu mabanga yabo aho bivugwa ko yabavanye muri ayo mabanga bivanye no kubahana ku ngene intambara yo muri Kongo iriko iragenda ngo ntibavyifashemwo neza. Abo batavyifashemwo neza rero aravugwamwo uyu Nsaguye Silas Pacifique yari arongoye iperereza, uyu yasubiriyewe na Manirakiza Jean d'Affaires. Uyu Jean d'Affaires niwe yaciye amusubirira mu iperereza ry'u Burundi. Uyu iperereza ry'u Burundi reka mbanze mbabwire ukungene mu myaka yaheze ryari ritunganijwe canke ryagiye rirasimburanwa gutwagwa. Uyu Silas Nsaguye yaciye asubirira uyu Ernest Musaba yari ahejeje imyaka mu myaka ya 21 niho yamusubiriye aho yari asanzwe arongoye iperereza. Iperereza ry'u Burundi muri ico gihe ryaravuzwe mu mabi akomakomeye cane. Ayo mabi atayandi ni ukunyuruza abantu. Indiri y'abarundi baraciye banyuruzwa n'iperereza rya gisirikari. Iperereza ry'igisoda c'u Burundi rero ryanyuruza abantu, mbere bamwe rikanabagandagura abandi bakavamwo ari ibimuga. Biraboneka ko ngo mu nyuma yaho mbere yaho Colonel Musaba aja muri ayo mabanga yari yaciye asubirira Inyasi nawe yaravuzwe mu mabi akomakomeye cane. Mbere we iperereza ryo ku ntwaro yiwe ku butegetsi bwe we yaranafatiwe ibihano n'amakungu. Amakungu yamufatiye ibihano bivanye n'amabi yaciye akora, aho iperereza ryanyuruzaga abarundi isinzi hama rikanabagandagura. Amakungu mu kubona ubwicanyi bwariko burakorwa n'igisirikari cane cane mu iperereza baciye bamufatira ibihano. Umukuru w'igihugu nawe yaciye amukura muri iryo perereza aca musubiriza uyu Ernest Musaba.
Musaba yararishikanye mu mwaka w'ibihumbi 2021 aca asubirirwa n'uyu Sirasi Nsaguye Pacifique. Pacifique iperereza yari arimazeko imyaka 2, bikaba biri kuvugwa ko rero Pacifique yaciye akugwa muri ayo mabanga mu rwego rusa nkaho ari ukumuhana, bivanye n'uko iperereza ngo ritaryifashemo neza ngaho mu gihugu ca Kongo. Intambara ku rubuga rw'intambara ngo amakuru yabaga ariyo n'ayahabwaga abasirikare bari ku rubuga rw'intambara vyatumaga batabasha kuvyitwaramwo neza. Ivyo rero ngo biraboneka ko kuba ari nko kumuhana, kumuvana muri ico kibanza co mw'iperereza. Abandi bantu baje muri abandi bantu binjiye muri ano mabanga ni Venuste yaciye asubiriwe na Jean Claude Niyiburana. Uyu nawe rero Venuste kumukura muri ayo mabanga ngo nuko ariko arashika mu zabukuru, arenda kuba umukukuruke. Biraboneka ko nta nguvu yozaba afise mu kugwanira ico gihugu, mu kugwanira igisirikari c'u Burundi, ngo kuko biraboneka ko agomba gushakishwa abagifise inguvu, abagifise intege, imbaraga zo kugwanira igihugu c'u Burundi. Niyiburana ngo biravugwa ko yahora arongoye ingabo ziri mu butumwa bwo kugarukana amahoro ngaho muri Somalia. Uyu Niyiburana Jean Claude akaba rero ngo ari indongozi nziza, ariko ngo ikibazo kimwe nuko ngo yumvira cane agapfukamira General Prime Niyongabo. Ngo biraboneka ko mu gihe umusirikari yoba yahuye n'ingorane canke yoba ariko ararengana, ngo uyu Niyiburana Jean Claude nta kintu yazoca amufasha. Ngo biraboneka ko ngo ku rugamba ashobora kuvyifatamo neza, kuko yasubiriye uyu Venuste yarasanzwe atwara ingabo zigwanira hasi. Ingabo zigwanira ku butaka nizo yarasanzwe arongoye. Kuri ubu ngubu rero akaba yahawe kurongora izo ngabo avuye mu butumwa bwo kugarukana amahoro ngaho muri Somalia. Ngo biraboneka ko yoba ari indongozi nziza, azi gutwara abasirikare, ariko nawe ngo ingorane mugabo nuko atagira ico avugira abashobora kuba barengana, bivanye nuko ngo amategeko yose Prime Niyongabo amuhaye aca ayashira mu ngiro uko nyene, atakubanza kwiyumvira ko bishobora kuba vyovyara ingorane zitandukanye. Abandi baciye bahinduranya, uyu ni Colonel Floribert Biyereke yarasanzwe avugira igisoda c'u Burundi. Biravugwa ko rero yoba yarasubiriwe na Colonel Gaspard Baratuza. Baratuza niwe yoba yafashe ico kibanza co kuvugira igisirikari c'u Burundi. Iki kandi ntabwo yoba ari ubwa mbere, kuko biraboneka ko Gaspard Baratuza ari indongozi nziza, nawe ari umusirikari mwiza. Ngo Colonel Floribert Biyereke amakuru nawe biravugwa ko yoba yagenwe mu yandi mabanga, yaciye ajanwa mu kindi kibanza tutari twomenya. Tukaba tubandanya gutohoza neza kugira ngo tumenye neza nyine izina icatumye Colonel Floribert Biyereke avanwa mu kibanza co kuvugira ingabo z'igihugu canke kuvugira igisoda c'u Burundi, akaba hashizwemwo Gaspard Baratuza. Amakuru avuga ko rero uyu Gaspard Baratuza nawe kuzomukurako amakuru nk'uko Colonel Floribert Biyereke nawe yavyifatagamo, atopfaga gutanga no kurekura amakuru atandukanye y'igisirikari. Kenshi wamuhamagaraga yakumva ari umumenyeshamakuru adashaka kuvugana nawe, cane cane ibimenyeshamakuru bidafatwa na leta, bidashigikiwe na leta, agaca azimya telefone akayugara.
Ivyo vyose ni bimwe mu bizobangamira abamenyeshamakuru bipfuza amakuru ngaha mu gihugu c'Uburundi. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke woba ukoresha ururimi rw'igifaransa ugafyonda s'abonner. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bikazoja bigushikira aho uzoba uherereye hose. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa.